nahashitse ndavuga ati none aha nzosubira gupfa ariko umuntu yapfuye uzontumire nzomukuzurira bigakunda cyane unyinjira ko mutambwiye ko mberewe nese mberewe gute uraberewe nagiye numva ko mutambwiye ko mberewe none mubivuga abantu mubu murihisha ibintu ubona nambaye nka ndi muri comedy nko inspiration yo gukina comedy wayikuye he kinyi jewe mbo iyo nayikuye ico kibazo mbajije ahuranzwe ibuje nayikuye kwa mama mama nawe n'umuntu atwenza abantu aratwenza urumva mama muri kumwe arashobora kugutwenza turabara mukijene abakunzi ba Burundi aho muherereye hose muguwe neza mumeze neza nibaze ko meze neza aho muri hose ni kuri Burundi aho musaze mumenyereye twacisha ibiganiro bitandukanye rero uno musi kuri mikro ya mbere muri kumwe na Revis l'homme d'affaires hama imbere yacu dufise umutumire adasanzwe umutumire kumbura araza kutubwira byinshi yaraza kutwibwira hari byinshi aza kutubwira kumbure na cyane kugira tumenye uwari we n'ivyo akora muri canke se nk'uma artiste mu Burundi tuba dufise bashishikara kugerageza kugira ngo batuzanire ibigezeho turabaramukije n'amahoro umeze neza cyane reka tubase muturamukiriza abakunzi ba Burundi abakunzi ba Burundi turabaramukije n'amahoro yego hano ko mbona hatesa nibiki ariko si cyane ni mwijuru mbona menga ni mwijuru tu ni mwijuru kweli reka tusabe widondora bariko badukurikirana kumburo bibwire mu buryo bwimbitse kugira ngo tuze kuyaga twumvikana nivyo vyiza gusumba mbo abatanzi banyitwa Kinyinya Comedy nsanzwe ndi umuntu akina amakomedi nyene hariya nyene baranzi ego Kinyinya Comedy dushaka kumenya izina wiswe n'abavyeyi ryo barirya mbo nawe ukiryumva nyene ucuyita ugibwira banyitwa amazina yiwanje yose ukeneye yose baranyitwa Niyongere Erasta urumva nyene bica bijana nyene ucugibwira Erasta Niyongere ndiyo kumbure witwa Kinyinya Comedy kumbure muri tuba dufise mu Burundi nk'aba artiste bariko baza neza two tubabona muri ko muza mu yindi mpwemu muri ko muza ku mpano idasanzwe reka tubasaba ikintu kimwe mushobora kudusigurira mbe umwaka wa 2023 warenganye mwe wagenze gute mbo kuri twebwe ntabwo twari bwabitangure tu oya twe twatanguranye n'umwaka wa 2024 nyene wavuze 2024 nariko mvuga umwaka wa 2023 nariko ndarabana hano rega menga ni mwijuru numiwe ego hama 2023 twawumaze neza ariko twari tugipanga plan B ya mbere twari tukibipanga nyene turabe kuno twobigira 2024 cadukubitako catuza rero nk'igishirira muca mukubitako neza mutagize tudahengeshanye ntiduhusha dushaka kumenya Kinyinya Comedian donc muri bamwe bafise impano kumbure yo gutwenza abantu kumbure bakunda kuvuga ngo n'umuntu abagwaye murashobora no kumutwenza kumbura bagumye bagukurikirana sibo umuntu agwaye umuntu yapfuye arashobora kuvyuka gatwenga ari nko muri morgue yego murakoze cyane dushaka kumenya impano yo gukina comedy mwayitanguye ryari mbo twe twatanguye muri 2024 dutangura ukwezi nta mezi menshi turamana na mezi abiri turi mu kwa turiko turaheze kwa gatatu twatanguye mu kwa kabiri twe amezi abiri ntarahera kweri yego cyane niho mwatangura gushira ibikorwa byanyu ku mugaragaro niho twatangura gushira kandi biriko biragenda neza abadukurikirana bariko baradukurikirana neza tagi ahubwo n'abandi turabakeneye nyene badukurikirana yego murakoze cyane muratubwiye ukuntu mwatanguye muratubwiye ukuntu mwabigenje kumbura uko byagiye bikurikirana ariko mutubwiye igikorwa kimaze kudemara mukivyiyumvira byagenze gute tukivyiyumvira byari ibintu bigoye cyane gutora umuntu kurondera umuntu afise impano byari ibintu bigoye cyane kugira utora umuntu ubone ko afise impano atari umuntu urinda kwigisha byari ibintu bigoye cyane ikindi naco gutangura kwiyumvira nyene so muri jewe byari bisanzwe birimo nyene hariho amatimu nagiye ndacamo y'amafilme iki rero je nja gusanga impano yanje ari comedy rero niho turarondera na nyene turatora nuko tungana timu yose irashobora
muzoyibona amavideo uko umunsi uzohera ugenda ibihe bigenda niko amavideo muzobona nyine agenda muri ko mutugaragariza ibikorwa bidasanzwe aho mutubwiye ko si doke mwatanguye mukina filme hama mutandukira musanga impano yanyu kumbure iri mu gukina ibyo gutwenza abantu dushaka kumenya urashobora kudutandukaniriza ibya filme kumbure amareresi nibyo bintu byo gutwenza abantu aho bitandukaniye cyane aho bitandukaniye ntibitandukanye cyane kuko gukina filime urashobora gushyiramo utugeste two gutwenza nyine ugasanga umuntu yatwenza ariko filime na komedi aho bitandukaniye filime twaragwana twongera tukagira ibintu byinshi nyene tukarasa nyene uzoziraba nyene uzoziraba filime ya Maxio kombo abasanzwe bari amafilime baca bavyumva komedi nayo ni ibintu by'ubuntu nyene murikura mu bwenge mukagerageza mugatwenza abantu byanashatse ukaba n'umusazi kugira ugerageze utwenza abantu ariko ari abatabiha agaciro ego murakoze cyane dushaka kumenya muri filime utaratangura gukina komedi kumbure wakina filime dushaka kumenya gukina filime nabyo wakinye kuva ryari nizahe filime woba waragaragayemo kumbure kugira ngo abantu bashobore kumenya aho batangura kugukurikiranira filime nagaragayemo ni filime nagaragayemo muri filime zitatu ujya gushaka muri Doxa barazikwereka hariho iyo bitwa Ntuzenya iyo bitwa Karabaye ari twahise Karabaye kuko harimo ibintu byinshi by'amantu Karabaye acabona aca ahita yibona yego Doxa iri muri Doxa nyene yego murakoze cyane muratubwiye ibyo gukina filime muratubwiye n'ibyo gukina komedi muri komedi zose umaze gukina niyahe wakinye ukumvira kuryoheye cyane kumva umaze kuyishyira kuri YouTube abantu nawe ikabaryohera komedi nakinye imaze kuryohasha cyane ibintu iyi iri kubu iraryohasha cyane ibintu ariyo yaba shehe bamufatanya ibitumbura shehe bamufatanya ibitumbura ari muri Ramadan aha ataragera mu mwanya wo kuba yofungura bamufatana ibitumbura ego dushaka kumenya nk'umuntu ashaka kubona komedi yanyu tumbira kugwahera ubuga platform umuntu ashobora kuba turakubwira ashobore kuba yokurikirana komedi zanyu aho mbajije ico kibazo ntiwiri urananzwe ivutse oya ikibazo cyoroshe cyane kandi n'ibintu byoroshe no kwandika ni Kinyinyi komedi iryo zina rya timu gaca batangura gukurikirana mukora nka timu canke ukora ku bwawe wenyene dukora nka timu dukora nka timu none yo hoba hari izina muba mwarise timu canke se ni timu Kinyinyi kugitwa Kinyinyi nuko harimo abantu benshi bavuye yamenye yego urumva rero twese twahise dufata Kinyinyi twaje tuca twitwa Kinyinyi mwahise Kinyinyi kubera iki abantu bakina cyane muri iyo group yanyu nta menyo bafise nanje ngo nta menyo hari hamwe yagiye ava yaravuye umure mucavuga ati reka tuyite Kinyinyi cyane ni ibintu byiza cyane ni ibintu byo kutwenza kumbure n'ubu tukuravye tubone nyine uri umuntu twenza sinzi ko amaze kubibwira jewe nje mu bisanzwe gutwenga oya ntibindi mariko gutwenza birandinga kenshi ndikunda gutwenga oya murakoze cyane ariko umuntu yapfuye uzontumire nzomukuzurira bigakunda cyane ako kana ariko sinzi ko kazavura kagushobokera bizokunda nyizera uzomumpamagarira yego muratubwiye byinshi bitandukanye kumbure ikiganiro rusa nk'abariko bakigeza ku musozo n'akahe kajambo kumbure ushobora kubwira abariko badukurikira ntarabaza none ko mutambwiye ko unkinjira ko mutambwiye ko mberewe si mberewe burya uraberewe nagiye numva ko mutambwiye ko mberewe none mubivuga abantu mubu murihisha ibintu ubona nambaye nka ndi muri komedi nk'uko mba ndi muri komedi kutambajije ati ninde yakuteye kwafi Chugigwa ko rero so akajambo no babwira nuko
bogerageza bagakunda ibikorwa byacu kuko turagerageza tukitanga kugira dushobore kubatwenza ariko hariho abatabiha agaciro ariko bajya batabiha agaciro nibagerageze biha umutima runtu baraba ibikorwa dukora umuntu ashobora kuba bumwamburira mu ibarabara nyene kugira agerageza gutwenze wewe ariko rero ntibabiha agaciro bakabigiranira abandi nabo bakabiha agaciro kwanza bajya babiha agaciro n'abajya badukurikirana turababwiye ati mwubahwe cyane hari abantu baba bakora nk'icyo kintu uvuze gice kinyibutsa ikintu ntabwo bagije urafise management no nta management ifise rero nk'umuntu yo kwitura ashaka kugufasha kumbure kugira ngo kumbure mushobore kuba mwokorana nibaze ko tugenda neza nta ngorane vraiment kandi kazi turanamukeneye cyane hariho ibintu byinshi bica bihinduka ataba boss rero baze kubabwira babakubitemo imifungo cyane ego kumbure bashobora kuza barondera mu minsi iza aha bariko badukurira karagana ni benshi bavuga ati turakeneye abanyempano turakeneye abantu bariko baduga bukebuke kugira ngo haba amaraso mashasha asubirira yandi kuko rugenda biba ku mageneration hariho abatanguye bamutima n'abandi kumbure hari urugero bagezeko hateza kuba hariho abandi baba ariko baduga bari munsi yabo kuko barasaza hakaza abandi igiti kiruma kikabisa ikindi yego mu nyuma niyo basaza nje nzobaje mbere bataranasaza uzoba nabashikiye uri kubaza kinyuma ndikuza gose ni inspiration yo gukina comedy wayikuye he kinyi jewe mbo iyo nayikuye icyo kibazo mbajije ahuranzwe ivuje nayikuye kwa mama mama nawe n'umuntu atwenza abantu aratwenza urumva mama muri kumwe arashobora kugutwenza rero nanje byaragiye beza biranjamo ndavuga ati nza kwisanga no mu ishuri njewe n'umwigisha nubwo yaba yanshize ndi imbere narakora ibintu ugasanga ariko aratwenga ndavuga ati nje impano yiwanje ni comedy yego mama nawe araja haranshigikira nyene biragenda neza bavuga ati umwana ariko arazamuka yego murakoze cyane reka tubashimire namwe reka tubashimire ari bwo Burundi tubashimire mwakoze cyane isheni yo gukurikirana niyi nyene yego ahantu habo ni mu bwami je nahashitse rero kubera nyene menyereye nkinira hariya muntu nzenya mu minyaganyaga ni mu minyaganyaga kuri twasubira kubakenera muzo twitaba nka kujya nyene twa cyane kandi natwe tuzohorana nta na kimwe tuzoba turi kumwe reka dushimire cyane abari kubadukurikirana kuri Burundi twari kumwe na Kinyi Comedy reka tubashimire cyane mugiraho muba mururanirwe ico twifurije n'imihezagiro myinshi abataragira subscribe muyigire kumbure ikiganiro cyagize ico kigufasha kumbure turashobora guhurira muri commentaire tuzosubira murakoze